Iki gikorwa turiko turakora uyu munsi murabona ko ari igikorwa kigeze ku musozo. Ni igikorwa tumaze umwaka n'amezi nk'abiri tugitanguye. Murabona aho tugeze, aha ingufu zavuye mu bavukantara, abagenzi, abakunzi ndetse n'abagwizatunga bakunzi b'intara. Nabo nyene turabandanya tugakengurukira kandi na mwebwe bava bene gihugu ku nguvu umwe wese yatanze kugira ngo dushike aho tugeze uyu munsi. Muriko muraraba rero ibikorwa murabona ko bigeze kure, tugeze ku nuko mutashoboye gushika indani. Ibikorwa vy'indani nka vyose biza biriko birahera, hasigaye icamarangi no kugara, hanyuma inyuma turasigaje ibiyo ndetse no gukontorora aha hanze nkuko mubibona. Twobishima rero kuko ni intambwe nkuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye yabivuze ko turi kumwe twese bishoboka. Urabona ko tugiye hamwe twashitse ku kintu giteye igomwe kandi kiza gihesha iteka intara yacu nziza ya Ruyigi. Nkaba rero mbandanye nsubiye kubahamagarira mwebwe bavukantara ndetse n'abandi bari ngaha yuko aho muri hose muzo kwitwararika gukora mu runani, kuko muri mu runani muraheza mugashika ku kintu gikomeye.